iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwatugiye ko bageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuza kugaruka kweri ko aravugwa mu gisazo ca politike ndetse n'agateka kazi na muntu. Turaza kugaruka kandi ku bahoze bafise amazu kuri ubu yubatswemwo itongo kuri ubu yagizwe itongo ryahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi kuri Dr Patrick Bitangumutwenzi ahejeje gufatwa mu mwanya uheza, akaba yafashwe n'urwego rw'iperereza. Imvo n'imvano vyose muraza kuvyumviriza mwidonido. Haraciye igihe imbuga ngurukana bumenyi zikora ibara, abantu barirekura bakandika mu magurupe WhatsApp ikibajimwe cyose kubera baba bibaza ko baganira n'abagenzi kandi ko ivyo bavugana biherera hagati yabo. Abantu benshi nibazi ko groupe WhatsApp yose imaze kubamwo umurwi munini w'abantu bava mu mihingo itandukanye ategerezwa kubamwo abakozi biperereza. Nako kandi abantu benshi bihenda kandi bakibaza ko abakozi biperereza ari abandi bantu badasanzwe. Ntibaba bazi ko muri abo bakorana canke bagendana n'ubundi harimwo abo bakozi. Hari n'abandi bahora bazira ubutumwa barungikiyo bita umugenzi nawe agaca abukwiragiza. Benshi baribuka umukenyezi yakora muri mail ya Bujumbura yoba igihe yazize amajambo yakoresheje ku bakenyezi bagize ishiramwe Fami Ntwari yarirongowe na Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Abandi kandi bakibuka wavuze ku birenge vya President Ndayishimiye ariko atamba ingoma. Hari n'abasirikare batari bake bapfunzwe bazira ubutumwa banditse mu magroupe WhatsApp bakibidogera ingingo y'abakuru canke amajambo y'abategetsi. Murano makuru turaza kugaruka kuvyo muganga Patrick Bitangumutwenzi yoba yanditse ari navyo vyamukwegeye gufatwa n'urwego rujejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ntimuze gucikanwa. Nako kandi murano makuru nkuko nababwiye tuza kugaruka ku bari bafise amatongo yahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe Gasenyi amazu arenga 600 amaze kubomoka. Kuri ubu abo abafisa ayo mazu yabo yamaze kubomoka bakaba batanemerewe kuyasanura. Aba akaba ari abanyagihugu bafitiye amatongo mu buringanire bwa hegitari 160 yahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi. Babazwa no kubona haheze ikirengo kirengo ukwezi baronse intumwa irongetswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira irabiruka ibintu vyifashe, ariko kakaba akamizwe n'ingoma kuko nubu atakirakorwa. Emmanuel Niyongabo aserukira abo banyagihugu asigura ko iyo ntumwa bayeretse ibibazo bihari nk'amazu arenga 600 amaze kubomoka kubera imvura nabo batemerewe gusanura. Ivyatumye bamwe muri bo batakigira aho bakika umusaya. Akabandanya avuga ko bari bahimbawe babonye iyo ntumwa yarongetswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu kuko bari bizeye ko ivyayo matongo bigiye gutora inyishu. Uwo aserukira abo banyagihugu akavuga ko badatahura uko babandanya babaho mu buzima butoroshe barimwo kandi bari mu gihugu cabibarutse. Akabona ko hamwe hoguma haba agacerere bazotera intambwe hama abakore ico amategeko abarekurira nkuko abivuga. Imbere ko tubageza ko ivyo uyu muganga Dr Patrick Bitangumutwenzi yafashwe n'urwego rw'iperereza, reka nkubwira ufite subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo. Muhuza TV nkwahaye kaze muri ano makuru. Ku munsi w'ejo haheze igenekerezo ya 20 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo ubutumwa butabariza muganga Patrick Bitangumutwenzi bagira buti twashaka gutabariza umuntu yitwa Dr Patrick Bitangumutwenzi afashwe ari muri taxi aho yaravuye hakorera kuri Maison Medicale yerekeza aho afise biro yiwe privé mwirohero yepfu ya hoteli Emirade. Mu kumufata haje kamyonete Toyota Hilux yera ifise plaque de 398 A ica iratangira
taxi yari imwunguruje igeze kuri Avenue de l'Université imbere y'ishure Michel Archange baca baramukurayo. Iyo kamyonete Toyota Hilux yarimwe abantu bashika kuri batatu indani, harimo n'umukobwa hamwe na polisi batatu hejuru. Bikaba vyabaye isaha 5:28. Ese Dr Patrick Bitangumutwenzi yafatiwe iki? Hari abaganga benshi bahejeje kutumenyesha igishobora kuba cafatishije muganga Patrick Bitangumutwenzi. Nkuko natangiye mu ntango, Patrick Bitangumutwenzi asanzwe hari muri groupe WhatsApp urikemwe abaganga benshi b'abarundi, baba abari mu Burundi canke abari mu mahanga. Muri iyo groupe abantu baganira bisanzuye, bakarekura ivyiyumviro vyabo badatinyana, ariko bikaguma hagati yabo. Inyuma y'ivyashikiye umurwi Dinamo BBC, hari impari abagize groupe baba bari bamazemwo imisi, bikaboneka ko hari n'abaduza agashavu bariko baravuga. Niho hoba harabaye uwazanye iciyumviro gitera kivuga ku bwicanyi bwagiye buraba mu Burundi, nk'uko bishika ugasanga badasangiye ubwoko barateranya amajambo. Aho niho rero muganga Patrick Bitangumutwenzi yaca avuga amajambo atabera yajanye n'ibisigarira vy'abahitanywe n'urwimo rwo mu mwaka w'1972. Ayo majambo yakoresheje aba aravyuye ishavu muri groupe, amajambo aranafutwa muri iyo groupe, ariko ishavu rirabandanya. Inyuma yaho muganga Patrick Bitangumutwenzi yoba yararonse ubutumwa bumutera ubwoba. Haraba n'abagenzi bamuhanura ko yokura meza hakiri kare kubera ikibazo gishobora kumukomerana. Ubu bwoba bwarumvikana kubera hari abantu batari bake bamaze kuzira ubutumwa banditse mu magroupe WhatsApp. Patrick we ntiyabibona gutyo. Ni benshi kandi mu bagenzi ba muganga Patrick Bitangumutwenzi batwandikiye bavuga ko yarasanganye ikibazo muri no misi, aho akazishavu agasanga yavuze abajambo ashobora kumukwegera. Bamwe baravuga ivyo yavuze vyahaswe kumubuza kurangiza amashuri y'ubuhinga specialisation, abandi bakaba batanze akarorero k'ibitaro vyigenga yakozemwo vuba baramwirukana kubera inyifato bamubonanye ziteye amakenga. Hari kandi n'abavuga ko yoba asanzwe yariko arafata imiti y'ingwara isa ni hahamuka canke ihungabana ryo mu mutwe. Inshuti ziwe zikemeza ko ari vyo yarasanzwe ariko arivuza. Abo bagenzi n'abaryango biwe bagasaba ko abamufashe batoreka kubikorera ko ivyo bihe bitoroshe muganga Patrick yoba arimwo aracamwo. Bose baremera ko amajambo yanditse atabereye, ariko bakibaza ko ibi bifise ico bipfana n'ibihe yoba arimwo nk'uko bavuga. Kubijanye n'ivyo muganga Patrick Bitangumutwenzi yanditse twarabisomye, ntibibereye na gatoyi. Umwaka w'1972 n'umwaka wababaje abarundi benshi cyane mu moko yose. Umurwi Severi uvuga ko mwaka habayemwo ihonyabwoko ry'abahutu hamwe n'ivyaha vy'agahomberamunwe, crime contre l'humanité, ku batutsi n'abatwa. Abarundi bose ntibahuza ku mazina yohabwa ivyabaye, ariko bose barahuza ko ibara ryaguye. Hari imiryango myinshi y'abahutu yahaburiye, hari imiryango myinshi y'abatutsi yahaburiye, hari kandi imiryango y'abaganwa yahaburiye, hari imiryango y'abatwa yahaburiye, hari n'abanyamahanga bahapfiye. Birya rero bisigarira birimwo ayo moko yose. Twese dutegerezwa kubaha bacu bashengeye, tukanibuka imbere y'ico twovuga cose ko hariho abatunuye kubera ivyabaye. Ariko kandi tugabanye ivyo vyose vyongereza ko dutandukanya. Abantu basangiye groupe WhatsApp, ivyo baganira bikwiriye kuguma hagati yabo. Uwihenze muri groupe yohanurwa n'abagize groupe, binaniranye bakamuhana muri groupe yabo nyene. Kubihindura ibibazo vy'igihugu cose navyo si vyiza. Mu gihe abantu baba bazi ko bariko bayaga hagati yabo, abatari muri groupe baraheza bakinjira mu kibazo batazi, bakishira mu biganiro bitari ivyabo, bakavyara ukudatahura no kurenza urugero. Nkuko hari abahinga babivuga, hari ibintu bibera muri cadre privé bidakwiriye guhindurwa public, narya kenshi bivyara igikenye. Abafise abo bazinanye mu butegetsi no mwiperereza bikaborohera kurega, gukubitisha, gupfungisha uwavuze iryo badashaka, ariko hakaba abandi ico bavuga ko cose atankurikizi vyogira. Situri mu bibaza ko umuti w'ingera abantu
baganira mu Burundi baterana imirarwe ari ukurwiza gupfunga no gukubita igiti bamwe ahubwo ndi mu babona ko izo mvugo zerekana ingene igihugu cakomeretse ku rugero runini nkabona ko akwiriye kurwizwa ibiganiro vy'abahanura n'abafasha abarundi gusubirana kurusha gutatana. Ntidushigikiye na gatoyi ivyanditswe na muganga Patrick, ariko kandi sitwibaza ko na gatoyi ko muti uzova mu munyororo. Vyiza yohanurwa hakabaho no gusuzuma ikicavuzo c'indwara ashobora kuba afise. Vyiza kandi twokwiga kuzanya vyiza ibiyago vyigenga vyonaguma aho bivugiwe ababisangiye bagahanurana. Ngayo rero amakuru twari tubafitiye muri aka kanya yavuga kuri iki kibazo cy'uyu muganga Patrick Bitanga Umutwenzi yafashwe n'urwego rw'iperereza ku munsi w'ejo uheze. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tujucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire.